tumaze Mm. kumva ko bariko barica abantu, hariyo abana b'Igitega bashatse gutoroka, hama babikira baca batugirisha inama tuvuye kugira petit déjeuner ati kirazira gusohoka, hariho abana batoye bagize ibyago bapfuye. Abo bahungu rero biza kuba batorotse nibo bishe babiri, mugabo ntitugeze tumenya ko bishwe kubera byariko biraba canke bishwe n'abasirikare, kuko baravuga ko n'abasirikare bariko barica abantu, kandi ntitwamenye la réalité yariko iraba. Ku munsi wa gatanu ba bana twahora tuvugana, twahora dukundana, baca baratangura baragira utugwi. Abana bagize utugwi bari abana batari bafite ubwoko bwacu, niho rero twatanguye kubona yuko ibintu bikomeye. Baca baragira akagwi, je sinzopfa ndavyibagira, twari abakobwa twagiye muri chambre turi abakobwa bya bitanda bine bine, turabona yuko baturaba nabi, urabaza kubona umuntu akuraba nabi ukavyisantamwo. Tubona n'ababikira batanguye nabo nyene kuza baraprioriza abana. Iyo ndwi ya mbere tureba muri incertitude, imwe utazi, ntitwashobora kumenya neza ibiriko biraba n'ibitariko biraba, kuko twabona gusa utugwi, twabona twese turiko turacunganwa, twariho ama information ava hanze, kandi jewe nibaze yuko n'ababikira barashatse gufasha barya abantu. Hariho abana bari bafite utugwi baronka information bakakuriye ababikira, yari umubikira